banywanyi b'ikiganiro Beyond Boss twari tumaze kabiri tudahura kugira tuyage kuvyerekeye kugwiza umwimbu, ariko ndazi ko mukomeza gukurikirana hafi ibiganiro vya Kazoza FM kandi mukahakura inyigisho zitari nkeya mu vyerekeye kugwiza umwimbu. Uno munsi turi n'iteka ryinshi cyane ryo kwakira muri studio za Kazoza FM ijuje kugwiza umwimbu umushinga ntahe Alphonse Bukera. Murakoze cyane kubana natwe. Muri amahoro? Ego n'amahoro meza kandi murakoze kutwemvita muri kiganiro. Ego cyane namwe murakoze kutwitaba. Dafise ikibazo canje ca mbere Alphonse. Ego me. Umaze guheza amashuri mu Bubiligi umwaka 1997 Uburundi buri muri yambarwa, umaze umwaka ukora nk'umufarmacien, uravuze uti jewe ndatashe ndagiye gufasha mu iterambere ry'igihugu, hanyuma uraje uruguriye farumasi mu Buyenzi mu Ruvumera yitwa Salama, kandi amatwa nsumira ufise umutaha $100. Wotubwira iyo procedure ugene ivyo bavyaragenze? Ego me, urakoze kuri ico kibazo. Ni ibintu bitari vyoroshe, murazi umuntu aba iburaya, umuntu ari buraya, ubuzima bw'iburaya buroroshe, hariho bimwe bimwe ari vyiza gusumba muri Afrika. Cyane cyane cena nagize n'amahigwe ngira urugo rwanje hakiri kare nkiri umunyeshuri iburaya nyene, uvuga yuko nataha sinatashe jenye, natashe n'umugore n'umwana. Wow. Ntivyari vyoroshe gufata iyo decision kubera corona bwo muri 96 Burundi bwari muri embargo 96 97, nukuvuga nta n'indege nimwe yashika i Burundi. Kugira dushike i Burundi twaca mu Rwanda. Rero icambere kwari kugira ngo umufasoni wanje yemere muri izo condition yuko ataha. Byari ibintu bitoroshe cyane. Ariko nashoboye kubera twatumaze kubona yuko kuvugana yuko ubuzima bw'iburaya tutabukunda. Kubera kenshi buraya utanguye akazi urashobora kumenya umushahara uzobuhembwa nihagera kuja muri retraite. Ibintu ntibiduga n'ingoga. Yego. Ndavuga nje ubu buzima ntabwo nshaka, reka nje iwacu ndazi narize nzoshobora kubaho, mfise umwuga nshobora kuzokoresha. Mugabo aho nari ntashe sinarivuga ngo nje kugwiza umwimbu ubwo nyene, nari ntashe kugira ngo nkore muri farmasi canke ahandi by'amagara y'abantu nari nzi. Sinari ntashe ngo nje kugira farmasi yanje ubwo nyene. Shitse rero ntivyangoye cyane, narose akazi muri farmasi yitwa ico gihe Sofabu. Okay. Kugira kuba bibona vuba, Sofabu ni hajya uyu munsi ari farmasi Salama kuri Avenue du Commerce. Okay. Kuri siège ya Salama. Kuri siège ya Salama. Niho natanguye gukora ndumukozi. Mugabo rero kazi ndagatanguye, novuga yuko ivyo nari naraharuye byamfanye n'ingoga, ko nasanze umushahara ndonka udashobora kuntunga n'umugore n'umwana. Wari umushahara muto cyane gose, nari mu bantu bahembwa amahera make cyane gose. Ndayibuka neza. Yarangaye. Byari 80,000. Nari impanze inzu irenza ivyo 80,000, yashikana 100,000. Kuvuga ci amezi 3-4 amahera yari yaheze, hamwe mvuga nti none ndabigire gute. Niho rero nafashe umugambi kuvuga nti jewe ivyo gukorera umushahara namaze kubaza n'ahandi, nti naho nova nkaja ahandi nabona ko nohembwa hafi nkayo. Ndavuga nti rero ivyo ndavyanse, ngomba ngire farmasi yanje. Ntivyakunda ko mbaho. Mugana aho mvuga ngire farmasi yanje nta mutahe mfise. Byari ibibazo bibiri bwiza gutorera inyishu. Niho niyumviriye rero ahantu no kora byoroshe, atamutahe munini yabinkeneye ko ca niyumvira kuja
mu Ruvumera. Hari isoko yo mu Ruvumera n'uyu munsi iracahari, hari en face y'isoko ya Ruvumera. Ubu kwanza ubu niho hari Interbank yo mu Ruvumera. hajya nyene. Hajya nyene. Okay. Shoya ya Ruvumera. Kubera iki Ruvumera? Kubera iki benshi bashaka muri centre ville, bashaka ahantu hasa neza, kubera iki mu Ruvumera? Icambere nuko muri centre ville hakeneye umutahe munini. Keye kuja gukota inzu ukariha loyer y'amahera atari make, ntari mfise, hasaba avance, hasaba ibitari bike. Hama ikindi ca kabiri mu Ruvumera, nibaza ko n'ubu bitari kure, niho hantu hari abantu benshi, hari concentration y'abantu benshi mu hantu hatoye. Ubu ni benshi kurusha. Ubu barabaye benshi kurusha, muga n'ubu Buyenzi nibaza ko ikiri mu hantu hari abantu benshi cyane. Ico gihe rero hari pharmacie imwe yonyene muri zone Buyenzi yose, nayo nyene yari ino hafi ya Permanence. Urumva no kuvuga yuko kumanuka gushaka kwibarabara rya 25 ku bahazi, nta pharmacie nimwe yari ihari. Camvuga rero ntireka je hariya. Umutahe nari mfise ntiwarushemeye na gato ntashobora, ariko ngerageje gushiramwo ubwenge n'iki n'inguvu, kubera akazi kenshi nakikorera, nashoboye gutangura. Mu gutangura kuvuga ko narondero waye aho mpanga amahera make cyane gose, byari 220, naho ntayo narishe, naciye mbwiranye n'inzu ingemba ndayisubiremo n'amahera menshi, hama tuzoze turakuramo. Mugayo mahera urava menshi shiramo ntayariho, kuko nije navyikoreye, nije nisigiye inzu, ngirishije atari nirangi, nagirishije hari ibintu by'amakoroha bashira mu mazi bagakoroga bagasiga kujya kwishwagara, mugabo bifise couleur. Niyo natanguye, nta buryo nari mfise bugira ama étagère, natoye imbaho ahantu bazitaye, ndazigirira je nyene, ndaziteranya iki ndashingaho. Nta miti nari mfise, imiti ico gihe ari ishirahamwe Onafa rya leta ryakora imiti, baranyizige barangurana ibikopo 10 vy'imiti. Ya mbere ikenewe no kwa kinine, paracetamol y'abanyene bakeneye cyane makarti. Iyo miti sinayiraza mu Buyenzi kujya abadandaza ku kasoko, nanje niko nakora, naranura mu gitondo nkanda nkayitahana. Niko natanguye. Ariko novuga kubera nakora akazinzi umuganzi aho mu Buyenzi, sinovuga ngo nadandaza imiti. Mbere ni jambo twebwe twitwa abahinga b'imiti, turanka cyane ko batwita abadandaza b'imiti, kubera akazi dukora sikudandaza imiti gusa. Aho mu Buyenzi novuga yuko abantu baranyitura, abavura, uri umuganga, nkagira iki, nagira byose. Novuga ko nari n'umuntu afise amashure menshi, akorera muri ico gice mu Ruvumera, cyane cyane avuye Iburaya. Niko natanguye. Abanyabuyenzi n'abana beza cyane gose, narabiyegereje nabo turegerana, urumva narabavura. Nta stock y'imiti nari nkeneye myinshi, kubera benshi nabo amahera bayaronka ku munsi ku munsi. Nukuvuga ko mu gitondo novuga ko navura, baraza bakambwira ingene bagwaye ibiki, nkababwira imiti bakeneye, bagaca banza kuja gukorera amahera, ari umukarani, ari udandaziki, ari ugira akantu gato, umufundi. Hanyuma après midi bagaca baza rero kugura wa muti. Nanje vyahura ko muri aya masaha uwo muti namaze kuronka, umuti wamaze nagiye kuwurangura, kubera ndazi ko abantu baza kuza, ndabizi neza ko baza kuza. Uko rero niko twabanye mu bintu bitoroshe na gatoyi, ariko
yabaye intango. hanyuma uza gushika muri ville gute? Gushika muri ville Ruvumera byaranyarutse kubera ubwinshi bw'abantu no kunyizera burya n'iri zina Salama iri zina yo riva narondeye izina abanyabuyenzi bashobora kwiyumvamo Lala Salama niho ryavuye ni kugira ngo biyumvemwo banyiyumvemo twiyumvanemo muri ville kugira navuze ati hajya ari Salama niho hari iyi pharmacie twa Sofabu ariyo yari yankoresheje ngishika byahuriranye yuko nyeneyo yari umushinga ntaye w'umugwiza atunga akomeye cyane gose yari mu bintu byinshi cyane mu business menshi cyane ico gihe rero yari karashaka kuva mu bya pharmacie ntivyari bikimuzanira amahera menshi cyane nkuko yavyifuza kubera irya pharmacie yatanguye mu 69 kuvuga hafi nk'amavuko yanje kandi nshanza rero mushinga ntaye twagumanye dukundana nawe nakoze hanyuma nkagenda twagumye dukundana ndamwegera ndamubaza none hajya kwimengo ntibigenda ntiwo turavugana ndariha amahera makeya ntanguye kuronka buke duca turategura byose hamwe umunsi yugara nanje bukeye nugurura nukuvuga yuko nta minsi yaciyemo nta mwanya waciyemo banahinduye izina byose ntanguye kuronka imiti urumva akantu kari gatanguye kuboneka rero ndabandanya ariko naho nyene nikorera kwa kundi aho nza ndasimba mu buyenzi uranahajya mu buyenzi wagumye huguruye nagumye huguruye ucuwa kura premium amahera yabonetse avakura muri ville ariko nari ntanguye kuronka abakozi no kuvuga yuko nari namaze gushira umukozi kubera ngitangura nakora ndi jenyene n'umuplanto hanyuma nshiramo umu infirmière umwe tuba batatu aho rero nazigiye kuza muri ville haciye umwaka n'inusu mwaka n'inusu muri 99 niho naje muri gukorera mu muji ariko nakora kwa kundi ni jewe nandi kuri comptoir ni je naraba byose nta bakozi benshi nari bwaronke hanyuma utangura kuja mu ntara hagati aho ni muri kangahe? Natanguye aho nyene mu 99 nari natanguye urumva Salama mu 98 99 nje muri ville naciye ngirana agence ibubanza yabaye agence ya kwisoko y'Ibubanza kubera k'ibubanza kubera hari hafi cyane ibarabara ry'Ibubanza bari barikoze narasimbayo gushikayo ntari sayishika ibarabara ryari ryiza nkaca ngaruka mu bisanzwe mu Ibubanza nagenda y'imisi y'isoko kwa gatatu no kwa Mungu ni isoko yarema kandi niho abakiriya baboneka niwe wacaja kuvyikorera aho nacanjayo naca nikorera za kubuzwa n'igihe c'amaguma atanguye mu nzira ntiharengana hari hagoye niho nahagaritse Bubanza ariko buke ncanja mu zindi ntara Gitega Amangozi hanyuma Kayanza ngenda ngirize Ruyigi ubu turi mu ntara 11 zo hagati mu gihugu kandi hariho n'andi mafarmasi wanyu nyene nka la permanence ayo n'amafarmasi mu bisanzwe ari amafarmasi y'abakolege mugabo kumvo zitabavuye ko nabo akazi karatangura kugenda nabi natanguye kuri farmasi twara différence nyeneyo umugenzi cyane yari umugenzi araza arambwira ati jewe shaka kubivamo mugabo sinshaka kugara kubera kugara no kwirukana abakozi no kugira ibi tusha turavugana iyo pharmacie ndayirekipera
nca ndayidevelopa ubu irakora hanyuma uko nyene permanence nayo nyene yari y'umugenzi nayo nyene ashaka kubiheba yo yifise n'ama agence ashika atanu ngaho i Bujumbura ni Bubanza ayifise ni Bubanza nayo nyene twishiramwo tuca tugira iyo twita groupe Salama irimo pharmacie za Salama permanence na difference yego hariho iyi semaine muratanguye guhimbaza imyaka 25 mumaze mukorera mu gihugu hagati mu gihugu cyose n'ibintu bitangaje cyane kuko amasosiyete menshi aravuka mu gihugu ku munsi uravye ibiharuro vya ADB ukaraba amasosiyete yandikishwa ku munsi ni menshi cyane mugabo ugiye kuraba inyuma y'imyaka 2 ya masosiyete yanditswa ayakibaho ibiharuro biragabanuka cyane ugiye ku myaka 5 bikagabanuka kurusha 10 mwe mumaze 25 ma principe mwize muri uwo mwanya ibintu muvuga tuti ugira iki ukagira iki kugira ngo ushobore kumara kabiri hanyuma umara gute iyindi myaka 50 ikurikira nibaza yuko burya ikigoye ca mbere ni intango kimwe ico ivyo nagize kandi urumva imyaka 25 simika umuntu akora naje nagiye niga vyinshi nagiye mbona ibitari bike hajya kugira umuntu aje kure ashike kure ica mbere abwizwa gukora akazi azi abantu benshi usanga batambatamba umunsi aravuga ati mu gitoro niho hari amafaranga ejo ngo yani muri alimentation hirya ejo ni muri construction handi ngo ni iki ukasanga umuntu azarava hamwe atambatamba bigatuma atigera agira ikintu amenya neza ikintu azi neza ametrize kubera hajya kugira ngo umuntu amenye ikintu ivyo bita experience nkovuze ati wowe urafise experience imyaka 25 burya experience si ibintu umuntu yashoboye si ibintu vyiza yakoze experience ni ngorane wagize niho wiga kuvuga ni ngorane wagize ingorane zingana gute wagiye urazitorera solution gute umuti gute urumva rero utanguye ubwirizwa kugira ingorane nizo mwamana umwanya wose arate ukibaza nti be barazintumye kibaza ko ari wewe wenyine okay ni wewe wenyine risk rero yuko bivamwo iba ari nini ariko uko ubandanya ko uzurasimba umwongo umwe barriere imwe ibiki nugenda ugira experience ugateba rugashika aho uvuga ati iki kintu iyi secteur ndayimetrize abantu benshi baguma bibaza ngo numutahe burya ivyo maze kubona muri business umutahe ufise uruhara ruto mu ntango umutahe uzawugira akamaro kanini hamwe uvuga ati ngiye kwinvestisa mu kintu kinini ya ngiye gushira amahera muri bank ngiye muri kazoza finance gushira umutahe canke aho n'imitahe ugize mugabo nkorera ego ivyo je ndavyita investissement nukuvuga amaze kuronka uburyo hamwe ushobora kubyinvestisa mu kindi ariko entrepreneuria ni ku munsi ni cane umutwe ubumenyi umutwe niwo nemera gusumba uburyo umutwe nawo ni experience uburyo ni experience nukumvuga ati je ngomba kwifokaliza kuri iki ukimenye iyo kiva no hirya hanyuma ugende bukebuke ico ni cambere ica kabiri abantu benshi umva sinzi ko yari emission yanyu ati be your own boss batanguye akazi umunsi umwe bita boss ita boss bagatangura kurya amahera bataravye ayo bakoreye
hari ikintu nize jewe mvuga nti maze imyaka 50 ugenda wiga ibintu byinshi naragiye hanze ndaja hanze kenshi mu ma seminaire ma formation mu wiki ndiga no kubandi bagwiza tunga benshi ariko hari nivyo nize mu bantu bato cyane gose burya comptabilité nziza ya mbere nayize muri bajya badamu badandaza mu isoko badandaza imboga badandaza itomati badandaza iki nibo nabonye comptabilité yabo itomoye buti gute bagiye badandaje bama bazi misi yose ayo baranguje babaza ayo baranguje bakaba bazi ayo bunguka iyo rero bariko baradandaza ze murabe hajya musigi tambara niho usanga bashira amahera niyo kofre à gauche bashiraho umutahe à droite bashiraho inyungu makirazira bagomba kuja gusoma ivyo bajya ntibashobora gutora à gauche mu mutahe batora mu nyungu niko bagenda banabona ingene bungutse valuation bakagira bila niko bagira bila urumva abantu kenshi tugomba kwiga ku bantu bibihangange cyane gutangurira hejuru ariko abo bo hasi abo rero urumva ntibashobora kujya inyungu bambaye kujya umutahe bajya inyungu ariko abantu benshi amaze kubona yadandaje arakonfonda chiffre d'affaires na bénéfice kwera ashira muri tiroir imwe hageze afite ibezo aratora akagira umva rero ugira uzotera imbere ubwiza kumenya umutahe ukamenya n'inyungu hanyuma ukamenya yuko mu kwinvestisa umutahe wo waramutse kwinvestisa ingene ugenda wemvesa niyo nyungu kugira nayo nyene igende ikreya ubutunzi ikreya ubutunzi ivyo rero nivyo namenye bituma uko navuze mva mu Ruvumera ndaza muri ville Sarama turatangura intara imwe zibiri zitatu zine zitanu gushika 10 ivyo rero bizawugira kubera uzi neza ivyo ukora kubera burya ubu dufise amafarumasi 200 i Burundi ubu naho yo nushaka kugira 50 canke 100 nta kintu nta buhinga na bumwe burimo kubera ni copier coller uko bigira amwe niko bishira hanze na stock ntiyongerekana kanini igabanya imisi gusa no kuvuga niba ufite stock uzodandaza ukwezi wongeyemwo pharmacy zindi zibiri uzoyidandaza imisi 15 aho ku kwezi ube waranguye yindi no kuvuga rero iyo ubizi urashobora gushinga donc no kumetrize iyo formule yawe ego kumenya business yawe ni yahe imeze gute uyibona gute ushaka kuzoja hehe hari uwo ariko batumviriza bakiyumvira ko ibintu muri ko murashikiriza biraba pharmacy gusa mugabo iyo ni entrepreneuria muri rusangi ego ndakunze cyane ku karorero ko k'ivya comptabilité mwize mu Ruvumera hari utude tuntu nk'utwo onye wodufashisha ni byinshi kubera bujya mu kwiga wiga ibigenda neza ukiga n'ibigenda nabi mu Ruvumera n'ahantu niga ibintu byinshi nababwiye uko abakiriya banje nabo baronka amahera ku munsi nuko vuga iki yagenda agiye gukora mu gitondo aruterura imizigo ari ukora mu garage ugira iki yagenda amahera akorera ayafitiye programme ipanze neza nukuvuga ratio nangahe inzu nangahe wa muti nangahe kwera shobora kuvuga ati uyu munsi ndaza gukora isaha yiyongeyeko kugira nkorere aya y'umuti atarasanzwe ari muri programme urumva rero kujera budget kujera ubutunzi hari byinshi nigiye mu Ruvumera
ko nuko ubujera ni ikindi cigo naco n'ikindi cigo urumva umunsi tugeze wavuze ati ivyo uriko uravuga si bijanye na pharmacie ibyo pharmacie canke ikindi nico kimwe principe ni zimwe ivyo no bigira muri pharmacie nkuko no bigira mu yindi business bijanye ama principe namwe nibyo navuze ni kumetriza icukora ivyo ushobora kubigira muri business zose zishoboka mu mwaka w'ibihumbi 2009 mwaratanguye akabirya canke innovation yo gukora amasaha 28 kuri 28 mwotubwira ico vyavuye ko nico vyafashije yego icambere nobwira uko gushika nyene muri 2009 aho Bujumbura nta kazi na kamwe kakugwa amasaha 28 kuri 28 nuvuga na station d'essence ntibashobora kunywesha mu ijoro barugara saa 11 barugara iki nta kazi na kamwe ari alimentation ari iki nta kintu na kimwe kiretse akabare n'akabare barugara boîte barugara ku mutaga zakora mu ijoro nta na kimwe cyakora 24/24 okay. Hanyuma rero nabitanguye gute bugi nabitanguye novuga ntivyari nivyo mutahe cyane naho navyo nyene vyarimo no kuvuga yuko naragira ibibazo by'abantu bagwara mu ijoro abantu bagwara mu ijoro umuntu agwaje umwana bakantelefona isaha ariyo yose nkama ndi mu nzira nja kuri pharmacie kugurura kugira ndabaho uwo muti mugabo abo bantelefona ne bande nabantu tuzinanye nabagenzi canke nabagenzi b'abagenzi banje mwana kuvuga n'abantu bari hafi yanje hanyuma ndiyumvira nti none ubu abako bantelefona kaza mu ijoro kubera banzi abantu nabo atawe bazi mu pharmacie ko ari bo benshi bigenda gute cavuga ati aho sinuko organiza akazi kuntu yuko twokora ijoro ryose abantu bose n'abatanzi bagize ibibagoye mu ijoro bakaronka aho bitura ico cari kimwe ikindi ca kabiri harimo no kugwiza umwimbu kubera sinobesha byaragize akamaro kaniniya kubera byaratumye abantu n'abari hehe bamenya salama kubera mu ijoro uri wese uri uwo mu Kamenge uri uwo mu Kinama uri uwo Ikiriri ubwaye nta handi bashobora kuja atari muri salama uko rero niko twatanguje hanyuma kubera iki abantu batabikora benshi baravuga ngo hariho ngo insecurity ngo sigihe ciza bikimugaba nkaraba ico gihe gusa ciza bimaze imyaka 20 mugaba baraja mu kabare baraja kuramukanya bagataha none kubera iki wagiye mu kabare ntutinye yuko bagutegera kubera iki utoja ku mukazi urwaye ukaremba kandi wari kuja kugura umuti hama nukora dufate uravye nka alimentation zirugurura mu ijoro n'ibindi birugurura iyo insecurity urumva utayigize uri mu kabare ntiwoyigira ngo nuko uri kurakora muri alimentation cyangwa muri pharmacie abakozi nibo byagora abakozi n'abapatro babo nabo nyene baravuga ngo ntanguye rero byaciye bigira buke abandi barabona ati bwa bundi birashoboka mabuke baca batangura buke baza bakwikira urabona yuko akazi kenshi kugura 24/24 ivyo rero byaradugije umwimbo byarawundugirije mugabo cane byarahaye n'akarorero abandi barundi barabona yuko umuntu ashobora gukora ijoro ryose ashobora gukora 24/24 kandi ko amahera wakoreye umunsi wo amasaha 6 nayo ukoreye 28 ntashobora kubamwe iyo rero nko muri competition n'abandi umwe ajyamye undi ariko arakora biragoye yuko mwoja mwihiganwa ngo
ngo muriko murahigana ico rero novuga yuko ari kimwe Pharmacie Salama yamaze muri iki gihugu kubona yarahinduye abantu mu mutwe mentalite zigahinduka abantu bakumva yuko bashobora gukora umwanya uwo ari wo wose kandi byarafashije kandi naho uraba mu bindi bihugu niko bimeze ariko ngaha byari byarugaye byugarira ngaho ama pharmacie yose ya Salama aguma yuguruye canke namwe gusa oya twagize amwamwe kubera logistique ntiba yoroshe kandi novuga n'abakiriya mu ijoro si benshi cyane ubu dufise zibiri zugure 24/24 Bujumbura mugana ruguru zugara zimwe saa 5 y'ijoro nta nimwe yugurura imbere ya saa 4 z'ijoro nta nimwe yugara imbere yugara uyu munsi hariho ama business menshi cyane menshi sindabiteba ariko navyo biri mu byo nakoze gutangura entreprise idafise adresse idafise ikintu na kimwe kubera ibintu byinshi haro urashobora kubikora ata biro na bimwe ufise fashe nko bintu bijanye na service urashobora gutangura service ukaranda service ukaza muri kazozo ukabaranda service ata mabiro ufise atana kimwe uri wenyene kandi atani faranga rimwe ufise ahubwo uko entrepreneur ata faranga birashoboka ata mafaranga mugabe bisaba yuko iyo service ugiye gupropose umuntu ubwiza kuba yizi byabindi ubumenyi nibwo nguma ngaruka ko gusumba umutahe kugira entreprise ata faranga rimwe ufise birashoboka mu bintu bijanye cyane cyane na service ashobora no kuza gukubwira kugira ngo umutume ibintu aja kukugurira akaba wewe yamaze kuvugana n'uri ati ninaza n'umukiriya urankurira ko igihumbi canke ijana canke iki akakurangurira we nta faranga ryiwe rimwe afise mugabo aca atangura kwinjiza buke buke mu nyuma azoza kuza kugira entreprise canke stock canke ibiro canke iki bwamaze gushika kuri niveau ubwo ari abajene benshi bashaka batangure ibintu bifite ama structure ari ngaho maremare harura amasharge ukababa ngo no nkeneye ngo nzobwiza kuba miliyoni ndiha ku kwezi munzu wanayakuye uja kuri miliyoni kubera iki uruvumera wari hangahe muri vumera nariha 200,000 naho nyene sinariha 200 kubera nakata 10,000 kubera ivyo nakoze kandi nikoreye jewe nyene hama novuga yuko jewe nagiye gukora mu vumera mvuye i Buraya burya iyo uvuye i Buraya ushitse naha muri centre ville urabona yuko ntibimeze gose nk'iburaya nahari heza tuvuze bimwe twavuga kera yuko iburaya ari ahantu heza kubera siko bimeze by'ukuri mugabo uvuye iburaya mu bisanzwe kugira uje mu ruvumera abantu benshi barangaye baravuga ati urashobora kuva iburaya ukaja gukorera mu ruvumera wamenga byakuyobeye wewe wamenga byancanganiye ko naratakaye kubera nirigwayo kuva mu gitondo gushika mu ijoro nirigwayo sinavayo nuva abo muri ville ntibamenya bambonye weekend wewe ndi mu ruvumera niyomba ntawe abyumva uko umva rero nk'abajene batangura nibiyumvire aha muri ville nuvuga yuko ni VIP ni VIP kandi siho hari amafaranga ku bintu byose amafaranga ari kujya amafaranga ari aho abanyagihugu bari abene gihugu bari ayandi makartier mubona umuntu yotanguriramo ni nkaya nta nimwe totanguriramo biva kuri service kubera ngabo uravye ubwinshi bw'abantu niko nivira nka Kamenge ugiye gutangura tubani wabudandaza ibarafu dufate zijya zo mwisashe banywa atari zo gushira
ma whisky n'ibiki havuga yarafu yo kunywa y'amazi yo kumara inyota aho amakartier arimo abantu benshi nka Kinama nka Kamenge Buyenzi Kanyosha n'amakartier woheramwo mugani waba ugira service mvuge gute livraison ushobora kuba urivra ibiribwa abantu bagutuma gusuma ukabasumira ukabazanira kitangura muri ville aho hera Rohero Kiriri ibiki biva ngo kuvuga guhera biva kuri service uko wayiteguye ingera wayinonosoye hose birashoboka nta kuvuga nta kintu wovuga ngo gikogwa ngo ukuneza ngo bwiza kugikora nka naka ko yabikoze ikintu nize muri entrepreneuria nize yuko ico twokwita business ari ibintu bibiri business igizwe nico no kwita produit ngomba kuvuga ikidandazwa canke service canke cyose ikintu uronka amahera ikintu uvuga ati ni iki ngomba kuronkamwe amahera nico kugurisha ngomba kugurisha iki ari service ari ikintu ari ibintu byose urumva ibya byose umuntu aja kuvuga ati ngiye kugira entrepreneuria bafise ikintu agiye kugurisha kizomuzanira amahera ushobora kuba ari ubumenyi ushobora kuba ari service ushobora kuba ari ikintu materiel ico ubwiza kuvuga ifise mwari ikindi ca kabiri abantu benshi ariho bihendera badaha agaciro nico twita marketing kumenyekanisha ikintu ukora nukuvuga niba ugize imprimerie nawe wagize muri centre ville bashobora kuvuga ati je mugabo abakiriya ngomba kubakura mu Kinama ukarondera ingene uzomenyekanisha iyo imprimerie yawe mu Kinama zo gusibla gusibla no kuvuga yuko business ni kubwira ico udandaza no kukimenyekanisha haro benshi bavuga ati none ujya ko bigenda kandi udandaza bimwe mugabo wewe azi kubimenyekanisha gusumba so gushira ari ikintu ngaho gusa ngo ko bimfise ngo ibintu vyiza ngo bizodandazwa oya hari ushobora kudandaza n'udashobora kudandaza aravye ingene amenyekanisha ibintu vyiwe service ziwe ibintu vyose akora hanyuma Alphonse hari ikintu mwashoboye abarundi benshi bataragishikako cyo gusohoka ukugurura mu bihugu bidukikuje bwa mbere hanyuma ukanagenda ukarengaho iyo ubwo rugendo rwo rumeze gute ubwo nabwo n'urugendo n'urugendo rutoroshe ariko rujanye na vya bindi byose twariko turavuga bijanye na entrepreneuria ama principe namwe icambere novuga no kurinduka ukavuga ati jewe nta barriere nimwe nemeye ndayanze nkuko ntagumye mu Ruvumera ntunavuze nti singumi Bujumbura ndaca mu gihugu ni nkuko navuze nti singuma ni Burundi gusa reka ndabahandi rumva nahereye mu gihugu ca mbere cari igihugu c'u Rwanda no babwira yuko bitoroshe nkuko kwa entrepreneur bitoroshe kubera mu myaka 3 ya mbere nariyumviriye no kugara gose ngo mveyo ariko kumwe navuga utemvye ntubwiza gumayo igikuru no kuvyuka gutemba n'ibintu bisanzwe kandi ugomvye kuguma mu bintu novuga zone de confort ntaho woja kure nivyo ukunda donc mu Rwanda ntivyoroshe imyaka 3 ya mbere yaragoranye ariko mu nyuma birafata inzira biratangura kugenda ubu societe yo mu Rwanda iri mu za mbere
zidandaza imiti mu Rwanda ubu ariko naciye mu nzira zitagoye mugaye ico novuga ca mbere ni mu mutwe kuvuga ati ndanse kuguma ngaha gusa ndanse kuvuga ngo nahejeje kwizitira kuvuga ngo nahejeje kubera muri business sina business gusa no mu buzima burya bavuga ati udateye imbere atera inyuma aje inyuma ntushobora kuvuga kubera benshi nawe nyine bavuga ngo je ndageze ngo kuri niveau ya business ngo ikwiye nzoguma aha oya udateye imbere usubira inyuma hajya kenshi nuko abantu batabaharura umva rero nanje nabuze reka bandanye ntera imbere nca mu Rwanda ntivyoroshe ndaja Kinshasa ahantu hatoroshe na gatoyi hari ubutunzi bwinshi bobo zangorane tuvuga ino z'amadovize bo ntazo bafise barayafise mugabo sayi gutora urayakorera ntivyoroshe hanyuma buke igihugu kindi yego imbere yuko twakira ibibazo bivuye mu ba entrepreneur turi kumwe muri iki kiganiro kada kubaza ikibazo ca nyuma ku giti ciwanje nk'umuntu yavuye hanze ni giki mwobwira iwanyu haguma ari iwanyu naho wowe uri muri Amerika dufise abanywanyi benshi batwumviriza bari hanze Canada Etats-Unis n'ahandi kandi bose mu bibazo babaza canke mu biganiro tugirana nabo bose barifuza gutaha iwanyu haguma ari iwanyu mugabo bakiyumvira bizogenda gute iyo ntambwe warayishitseko yego wobabwira iki nobabwira ibintu bibiri icambere no kuvuza ati iwanyu ni iwanyu iwanyu haragukeneye kubera uravye benshi bari burayi bari muri novuga ibihugu byose byo kwisi ko ruba barundi bari henshi la diaspora henshi novuga yuko uravye ingene babasanzwe bakora kubera benshi barize gukora hariya niki izo nguvu bazizanye ngaha aha umwimbu uroroshe kuduga gusumba iyo bari ico ni cambere kindi ca kabiri nico kibahagarika benshi ni vya bindi namye mvuga vy'umutahe bose biyumvira yuko batarakwiza hakora amahera umutahe kugira bazi iyo rero mu bisanzwe nta muntu numwe yigera kwiza amafaranga kuvuga ngo ubu rero nakwija yo kugira ibi ni nka kujya utavuga ngo inzu ngo ishikiremwo ihagaze ubwiza guhera kuri fondation hanyuma kaduga menye yuko nufise umutahe muto cane gose nutawufise mugafise ciyumviro gitumbereye biroroshe cane kugwiza umwimbu iwacu kubera kimwe ari wanyu urahazi ikindi ca kabiri kubera ari muri Afrika kubera muri Afrika ari ibintu vyinshi cane bitarashika ku rwego rwo hejuru cane no kuvuga yuko abantu bazanye ubumenyi bazi ibintu baciyemo muri iyo bari mu bihugu byo kwisi ubwo bumenyi babuzanye ubwo bumenyi ngaha bwozana bwo gwiza umutahe cane vuba ariko ushize muri ya principe imwe nababwira y'abamama bo muri bo mwisoko mu Ruvumera ugashika ngaha ntushike misi ya mbere ugomba kubaho kumwe wari usanzwe ubaye buraya ubaho kwemera guhindura ubuzima no kuvuga yuko ni wahora ujyaka aki kubera aki buraya jyaka akino i Burundi kagugwa igiciro ci Burundi uzote bubishikako uzobishikako n'urugendo mugabo mu rugendo ariko birashoboka kubotaha kandi bagagweza umwembe murakoze cyane ikiganiro cha Beyond Boss kuri Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwembe